Ndabaye ikaze mu gihano c'amasengesho mushikirizwa na mwene so Habimana Djibril. Uno musi Imana yashize mutima wanje marivuga ngo mbega ugusenga niki? Cyangwa ugusenga niki? Ugusenga babigira gute? Ushaka kubikora no musi ukaba uruvyibaza. Ngaje ndashaka gusenga. Mugabo bishize imbere y'Imana ndabura amajambo. Ndabura iyo ntangure nkabura iyo mereza. Birangora ingene kuye kubikora, birananira ingene nkwiye kubigira. Abantu benshi rero yaje gusenga usanga yanashize gasanga senze iminota 5, iminota 2, iminota 3 bikamurambira bikamushisha. No musinene ko tuvugane ko gusenga niki. Mu majambo make gusenga no kuganira n'Imana. Gusenga no kuganira n'Imana. Uramaze kubona abantu arabagenzi cyangwa abagenzi bakumburanye baravuga tuzovugana umunsi n'isaha tuzohura kugira ngo tuganire. Umwe muri abo arashaka gutangura akavuga hamundi gasura kamwishura. Kuvuga gusenga rero no kuganira n'Imana. Ntuyibwira gusa mugabo uritega ko nayo ikubwira. Ntuyirondera gusa mugabo iyo uyirondeye witega yuko iri bukubwire. Witega yuko uvuze nayo iza kukwishura. Reka dusome tubanze dusome muri Matayo 6:6 niho bavuga ngo ushaka gusenga baravuga ngo ariko weho iyo usenga uje mu cyumba c'inzu yawe wiherere wugare urugi usenge so aba mu mpisho kandi so akubonera mu mpisho azoguhera. Bibiri tubwira yuko weho iyo ushaka gusenga ja mu cyumba cawe ahantu wiherereye hama iyo Mana yawe uyisenge mu mpisho uyibwire mu mpisho uri ku cyumba cawe wiherere hamubane nayo. Nimba Bibiri ivuga yuko umuntu akiye gusenga aja mu cyumba ahantu wenyene ni kubera ko iyo Mana tubwo turavuga dushaka kubaka ubucuti nabyo dushaka kuvugana nayo. Bibiri iratubwira ushaka gusenga rero ja mu cyumba ahantu wiherereye ahantu mu mpisho uvugana n'iyo Mana yawe. Ufata umwanya kubana nayo, ufata umwanya kwiganiriza ama witege kuri bukuvugisha. Abantu benshi usanga badafise imyanya yo kubana n'Imana bonyene mu cyumba bakaba basenga iyo bari kumwe n'abantu. Bwaje mu Imana yaduhamagarira gusenga turi kumwe nayo, gusenga mu cyumba turi babiri twebwe n'Imana gusa. Kuko nababwiye ko gusenga ari ukuganira n'Imana. Gusenga ari uravuga nayo ikakwishura. Nkakugira urabwira umugenzi wawe muraganira nawe akakwishura. Igihe ugiye gusenga rero ukwiye kwitega ko Imana ivuga, ukwiye kwitega ko Imana iri bugira iki kubwiye. Ugenda rero ntugenda nk'umuntu yihuta, ugenda nk'umuntu agiye kuvugana n'umuntu. Umuntu agiye kuvugana n'umuntu aba yamaze kugira program akavuga no munsi uyu muntu ndamuha nk'amasaha 3 tugira ngo ivyo twashaka kuvugana bihere vyose. Nawe ugiye imbere y'Imana Imana umwanya ukwiye. Ntugende nk'ugiye kugira kumara ibwirizwa cyangwa ugiye kwikurayo. Ufata umwanya uvuga no munsi nategeko kuza kubana n'Imana isaha imwe, nategeko kuza kubana n'Imana amasaha 2, nategeko kuza kubana n'Imana basi iminota 30. Mugabo ubitegure hamuvuge je umugabo ndashaka kubana n'Imana hama ibindi byose uvyibagirwe. Gusenga rero ni iki? Gusenga ariko kuvugana n'Imana. Gusenga urabitegura ukavuga kujya ugiye kuvugana n'umuntu ukavuga na jewe iki gihe nzotegura nzobana n'Imana, nzotegura mvugane n'Imana. Reka dusome muri Kuvayo igice cya 24 umurongo wa 12. Dore ku murongo wa 12 havuga ngo Uhoraho abarira Mose ati duga uze aho ndi kuri uyu musozi ugumeho nanje nzoguha ibisate by'amabuye biriko ivyagezwe n'amabwirizwa ivyo nanditse ngo uvyigishe. Imana irahamagara Mose iramubwira ngo aze iyari. Bibiri ivuga ngo ijambo rya mbere twataramu yavuze ngo duga. Imizo ushaka gusenga urafata ni nk'urugendo ufashe. Uravuga uraduga, urafata kwanza ukavuga jewe ndaja mu cyumba gusenga. Imana irabwira Mose iramubwira ngo duga uze aho ndi kuri uyu musozi. Imana iramubwiye va mu bantu genda muri cya cyumba bene babwira muri Matayo 6:6 ja mu cyumba cya wenyene, va mu bantu, va mu kivunge uza aho ndi. Imana ahantu iri ahantu iherereye iri mu cyumba kiya cyumba nyene witwa kugaya hajya nyene n'Imana ibiri
irashaka ko mubana. Nubwo nivyo Imana iri hose, mugabo ushaka mubaka ubucuti n'Imana, ushaka gusenga vy'ukuri, ukwiye kuba ufise ahantu usengera, ukwiye kuba ufise icumba uvugana ko n'Imana, ukwiye kuba ufise ahantu uvugana ko n'Imana. Bibiliya iratubwira rero, Imana irahamagara Mose iramubwira ngo duga ku musozi uziyondi, va mu bantu uzunyegere. Naho umunsi Imana irakubwira ko no mugoroba, va mu bantu nyegera, ingwiyo iyondi, ingo tubane, kuko Imana ashaka ko mubana. Gusenga ni vyiza, kuja gusengera mu ishengero turi kumwe n'abandi bose, mugo ni vyiza cyane ko twiga kubana n'Imana mu vyumba vyacu, twiga kubana n'Imana muhiri wacu. N'ivy'Imana n'umusego hamagare yashaka no musiko tuvugana ko irashaka yuko wiga gusenga. Ntube umunebwe wo kubana n'Imana, ntuhe abantu umwanya amasaha hama Imana uyime n'iminota 5, Imana uyime n'iminota 30. Imana irashaka kubana nawe, Imana irashaka kugendana nawe, mugabo ntizogendana nawe utayiha umwanya. Imana tubwiye yuko ngo Mose Imana iramubwira duga uza hondi kuri uyu musozi. Ikimubwira kabiri, ugumeho. Imana ikene no munsi irakeneye yuko uduga hari, urondera ahantu usengera, ukaja mu cumba ukiyugarana, hama ukagumayo, ugateberayo, hama ukarindira ko Imana iri buvuge, ukavugana nawe mugabo ukitega ko nayo ivuga. Kuko Imana dusenga sikigwa Mana, ni Imana ishobora kukuvugisha, ishobora kukuvugisha uko two turavugana nje na wewe. Bibiliya tubwira ngahanyi muri igitabo cya 33 muri kuvayo nyene, Bibiliya tubwira yuko Mose yavugana n'Imana kujya umuntu avugana na mugenzi wiwe, yari yarinze ubwo bucuti, kuko yari yaratahuye yuko ugiye ku Mana uraduga ukaja mu cumba, hama ukiyugarana, hama ukagumayo, ugateberayo, hama kugeraho Imana ivuga. Bibiliya iravuga ngo Imana imubwira ngo aduge, ubwira duge, ubwira n'ubwa mbere, ubwira kabiri umubwira ngo agumeyo, ubwira gatatu ijambo ry'amabango nanje nzoguha ibisate vy'amabuye biriko ivyagezwe n'amabwirizwa, ivyo nanditse ngo uvyigishe. Umviriza, yaje imbere y'Imana hari ikintu cyakimutwaye, mugabo ico kintu cyakimutwaye byamusaba ibintu bibiri vya mbere. Nuko yabanza kugira intambwe yo kubanza kuduga, nawe uteza gufata intambwe yo kuja mu cumba gusenga, ikintu ca mbere. Igira kabiri, uteza guteberayo, uteza kugumayo, utegeza kwiga kubana n'Imana, uteza kwiga kuvugana n'Imana, uteza kwiga kuyumviriza. Imana iravuga, ivuga uburyo bwinshi, mugo uteza kuvyiga. Ntuzobimenya wirigwa uriruka, ntuzobimenya wirigwa uri mu bantu mu kivunge c'abantu, ntuzobimenya uri mwibarabara, ariko uzobimenyera mu cumba cawe. Jambo Imana tubwiye yuko ngo nanje nzoca ndakuha. Imana nayo igira icikoze igihe ubanye nayo. Imana iyereka umuntu abanye nayo. Ugusenga ni iki rero? Ugusenga ni iki? Ugusenga no kuvugana n'Imana. Muga muri uko kuvugana n'Imana uteza kwitega, uteza kwitega. Mu kwitega nako nuko urindira ko Imana ivuga. Uguma mu cumba naco bigutwaye, nivyo wiriwe ku kazi umunsi wose, wiri urushe, basi genda uruhukire mu bwiza bw'Imana. Uno mugoroba n'umunsi Imana irahamagarira abantu bakora kuri televiziyo yitaje. Umwanya wawe w'amasengesho ukwiye kugwiza, mu kugwiza nawe ugatebera mu bwiza bw'Imana. Birababaje ukuntu ushobora kumara amasaha n'amasaha uri kumwe n'abagenzi, mugo udashobora kumara isaha imwe n'Imana. Yesu arabwira abigishwa biwe muri Matayo 26:40, arababwira ngo mbega ntimashoboye kubana nanje n'isaha imwe? Birababaje. Yesu yarababazwa n'abantu bashobora kumarana nawe n'isaha imwe. N'umusi Yesu arababazwa no gushobora kumarana nawe isaha imwe. Ugashobora kumara amasaha uri kumwe n'abana bawe, ugashobora kumara amasaha uri kumwe n'umugore wawe, ugashobora kumara amasaha uri mu kabare uri kumwe n'abagenzi, mugo bikakunanira kumarana n'isaha imwe n'umuremyi wawe. Ukakunanira kumarana isaha n'umuntu yaguhaye izo mpwemu uhumeka. Uno musi Imana iraguhamagara kurangukira no munsi. Mbega garuka, yakubwira mbega uri hehe mwananje? Garuka tubane. Ndize ko mwatahuye ugusenga icarico. Ugusenga so kwihuta, ugusenga no kugumana n'Imana. Ico Imana ikeneye umunsi wo kurankurikira wewe, Imana irakeneye yuko wiga kuduga mu cumba cawe. Igira kabiri, ugumayo. Igira gatatu,
utegeza kwitega ko ari Imana ikubwiye. Kwijambo ry'Imana tubwira yuko Imana icigeze ikaguha, iguha mu gihe warindiriye, igihe witeze. Dize ko ino jambo rya kuyana kandi gushikanya ndi hano. Ushobora kuba uri kurangukiramo no mwanya, ukaba atamwanya uri Imana, utaduga mu cumba cyangwa ugumeyo, ngurindire icyo Imana iri bukora. Wama usenga iminota 5 ugira uryame, usenga iminota 5 uvyutse, wikura. Umukunzi wawe n'umusara guhamagaye ko no mugoroba, ashaka musubire gusabana, ashaka musubire kubana. Kaba rero ubwo buzima warabutakaje, n'umusimana iraguhamagarira gusubire muri rwa rukundo rwawe rwa mbere, aho wahora ufata imyanya n'Imana, aho wahora usoma ijambo ry'Imana, aho wahora usenga, aho wahora wiyiriza kugira ubane n'Imana. Iyo minsi ndabizi urayikumbuye, n'Imana iragukumbuye ko muyibanamo. Uno munsi Imana irakenera ko mubana, mukagumana mu bwiza bwayo, kugira ngo nayo ikwishurire ivyo ishaka kwishurira. Bibiliya iravuga ngo ubwoko bwanje bwishuwe no kutamenya. Ushaka kuno munsi utamenya, utari kuramenya igituma ivyo Imana ikugombako. Ngo no munsi Imana yashaka kugaruka ukamenya yuko ubugombe bwayo ari ukubana nayo, kuko umugambi wayo wari uko mubana nayo, wari uko mumenyana nayo, wari uko muba bagenzi. Mandagufashe gusenga rero, wewe utagisenga, wewe vyananiye. Yesu arashaka no munsi kugirira neza. Yesu arashaka no munsi ko musura kubana, mubane nawe kugira ngo ashobora kukwishurira, ashobora kukwimenyekanisha. Mandagufashe gusenga rero, hama wizere yuko rino sengesho rigiye gushikura mu rundi rugezo gushikana ku rundi rugezo. Wizere Imana, ko Imana irashoboye. Data miza ndasengeye no muntu mwami ariko arangurikira mwami. Data miza yaradendebukiwe mwami, ntiyarazi mwami uko babigenza igihe ashaka basenga mwami. Ndasenze mwami umutima mwami wo kumutwara mu cumba cyo haruguru mwami. Yige mwami kubana nawe mwami. Mwami ko kure yawe mwami nta buzima buriyo mwami. Kure yawe mwami hari umwijima mwami. Ndamusengeye mwami Yesu umushoboze kwama kwegera papa. Amere nka Mose mwami, aduge mwami, agumeyo, hama yitege kuri buvuge mwami. Kukuri Imana ivuga, kukuri Imana mwami, gora mwitangura gushika mu byashore Yohana mwami. Wamye mwami uri Imana ivuga, wamye Imana uri Imana ihishurira abantu, wamye Imana uri Imana mwami yereka abantu inzira ivyo bakwiye gukora n'ivyo batakwiye gukora mwami. Ndasenga abantu banakora nkurikira mwami, ubibereke inzira bakwiye gufata mwami. Nubembere mwami ko bibana ko bonyene mwami, nubembere mwami ko bigwanira mwami. Mwami intambara bariko ragenderamo mwami si yabo ariko ni yawe mwami. Bigishe mwami kubana nawe mwami, kugira mwami mwiza wanje ubane nabo muri mu bihe bigoye, ubane nabo mwami igihe bibagoye mwami, uyerekane nk'Imana ishoboye papa. Urakoze mwami kubagendereye mwami, urakoze mwami kubaha inkomezi mwami. Ngo ijambo ryawe rivuga ngo dushoboza nawe duha inkomezi mwami. Ndagushimira mwami ko umuntu yaradendebukiwe mwami, umuntu atatahura ingene bigenda giye umuntu asenge, ingene umuntu ugira umuntu mwami, ingene umuntu akwiye gusenga mwami. Ndagushimira mwami kumugendereye mwami, ndagushimira mwami kumuha inkomezi mwami, ndagushimira mwami katazongera kubundi gora no musiko n'umugoroba. Ni mu izina rya Yesu tabise ndavyizera, amen. Ndizere ko n'amajambo yakwanga ndizeye yuko naho aho utaha muzonshingira inahe, muzonyandikira mumbwira ivyo Imana ikirabakorera. Murakoze naho butaha, amen.